ngira ndababwire impamvu mu bagabo 10 abagabo 7 baba bafise ikibazo cyo kurangura amabanga y'abubatse. Ndababwire impamvu uyu munsi abagore bariko baridoga ngo abagabo ntibabakwiriza mu buriri muri rusangi ngo ntibarangura amabanga y'abubatse neza. Ndababwire nikibitera gituma uyu munsi ico kibazo kihari mu ngo nyinshi, ariko kuri basogokuru ico kibazo ataco bari bafise. Mbese wanashaka aho usanga basokuru umutama umwe yashobora kuba afise abagore 4 batatu, kandi abo bagore bose akabakwiriza akababira neza, ntihagire numwe yidoga ari 2 batatu canke 4. Wanashaka byashika naho usanga basokuru umwe afise abagore 5 kandi bose ntihagire numwe yidoga. Mugabo ugasanga uyu munsi aho tugeze buri mugore umwe mu bagore 10 niwe wenyene ashimishwa n'umugabo, abasigaye bose baridoga. Mbeho ho mwari muzi yuko abo bagore nyene bidoga yuko badakwizwa n'abagabo ku rugero rwa 90%. Izi ngorane z'abagabo kutagira inguvu zo kurangura amabanga y'abubatse ziva kuri abo bagore nyene. Hoho mwari muzi yuko abagore hariho ukuntu bariko barakona abagabo mwibanga, abo bagore bakabikora batabizi, nabo abagabo bakabikurirwa batabizi. Uyu munsi akaba ico kiko kiratera ingorane nyinshi mu ngo. Abagore bidoga ngo abagabo ntibababira neza, ntavyo babakorera, kandi biva kuri abo bagore nyene. Reka ndabibasigurira. Uyu munsi hariho ikintu bita family planning, uburyo bwo kwikingira kugira ngo umuntu atandukanye imvyaro, avyare ku rugero canke wanashaka no kuvyara avyihoze. Iki kintu rero ni kimwe mu bintu biriko birica abagabo ku rugero rwa 90%. Ati gute? Icambere, iyo umugabo ariko ararangura amabanga y'abubatse n'umukenyezi wiwe, hariho utwenge tw'igitsina c'umushinga ntahe tuba dufunguye, twinjiza imigera canke se imisemburo iva mu mukenyezi yinjira mu gitsina c'umuhungu. Ibi akaba ari navyo bituma rimwe na rimwe nk'iyo uranguye amabanga y'abubatse n'umuntu agwaye umugera uva muri we ukakwinjiramwo ukagufata. Wewe uyu mugera ntawo uba usanganwe, uba usanzwe uri muwo muriko murarangura, ubusanzwe uri muwo muriko murarangura amabanga y'abubatse. Mugabo ukamuvamwo ukakwinjiramwo uciye hehe? Mu gitsina ciwawe. Uku rero niko na ya miti abagore bafata, ya miti yica imbuto z'umushinga ntahe kugira ngo zigende aho bita uterus mu gitereko c'umukenyezi. Za mbuto zigende zapfuye, zabaye ibintu by'ibicupuri zidafisha ubushobozi bwo kuba zovamwo umwana. Ubundi wewe zijya mbuto uzisohora zikomeye, uri umugabo uzisohora zikomeye. Mukenyezi uri kuranyumva, umugabo wawe azisohora zikomeye. Mugabo ziza gushika mu gitereko muri uterus, ziza gushikayo zamaze gupfa. Ziba zishwe n'iki? Zicwa na vya binini ukoresha, canke se kakagegene bagushiramwo, canke se kakanyuzi bagushiramwo, n'ubundi buryo bukoreshwa mu gutandukanya imvyaro canke se mu kwikingira kuvyara burundu. Nukuvuga yuko nta kindi abaganga bagukorera. Iyo bagushizemwe akagegene canke se akanyuzi canke se bijya binini, inshinge n'ibindi, baba guteye imisemburo ifise ubushobozi bwo kwica imbuto zivuye mu mugabo ku buryo bw'uko ziza gushika mu gitereko zapfuye zidashobora kuvamwo umwana. Iyo rero hageze kurangura amabanga y'abubatse, nukuvuga ko ya misemburo bagutera ikivubuka ikaza guhangana za mbuto zikiza umugabo, kugira ngo zigisokoroka mu mugabo zikimuvamo ngo zinjire mu gitereko, zishike mu gitereko zamaze gupfa. Ico gihe rero iyo umugabo afashe inyubahiro yiwe akayishira mu cubahiro c'umukenyezi, ni kuvuga ya misemburo icitangura kugaba, igahagarara kujya kw'abasirikare nyene biteguriye kugwana urugamba. Ugo rugamba ya misemburo ibigiye kugwana n'uruhe? Ni urugamba rwo kwica za mbuto zivuye mu mugabo. Ico gihe rero ya misemburo iba iriko iradoriya, ibiriko irashakisha amakuru y'ikintu cose gifitaniye isano n'imbuto kugira ngo ico kintu iyo misemburo icice.
ico gihe rero mu kwica izo mbuto ziba zivuye mu mugabo ni ukuvuga iyo misemburo kubera ko igitsina c'umuhungu canke se c'umushinga ntaye kiba kiri mu c'umukobwa iyo imbuto zikimurimwo ya misemburo irumva aho imbuto ziherereye ikumva yuko za mbuto ziri mu mugabo ico gihe ya misemburo iravubuka ikava mu mugore ikinjira mu mugabo kugira ngo igende kwica za mbuto izicireyo izimare inguvu zize kuza zamaze kugira gute zamaze kononekara. Iyi misemburo rero yinjira mu mugabo kugira ngo ize kwica imbuto z'umugabo igira uruhara rudasanzwe mu kwica n'utundi tunyengingo dufasha umugabo kumva afise ubushobozi canke se kumva afise icifuzo kijanye n'ubushobozi bwo kurangura amabanga y'abubatsi. Aha umuntu anyumvirize neza, umugabo arashobora kunanirwa no kurangura amabanga y'abubatsi kandi abishaka, akumva mu mutwe arabikeneye, akumva arabishaka, mbese abonye umukenyezi we akamwipfuza akumva borangura amabanga y'abubatsi, mugabo hari ahepfo mwibutura bikanka yuko hagira icikakaza. Ni kubera iki? Ni kubera yuko ubushake bwiwe buri mu mutwe, mugabo hari ahepfo mwibutura hariho imisemburo runaka yinjiyeyo hariya mu gitsina ikigenda hariya mu magara yiyarikayo kugira ngo yice za mbuto zigomba guca muri ya magara zigize gute zisohotse. Ariyo mpamvu uyu munsi rero iyo misemburo abagore bategwa kugira ngo bavyare ku rugero canke se batandukanye imvyaro canke se banabihebe. Ni kimwe mu bintu biriko biratuma abagabo uyu munsi baba banantege, abantu batagira intege, batagira ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse. Ariyo mpamvu basokuru kubera yuko bobo bari bafise ubundi buryo bwo gutandukanya imvyaro bakoresheje imiti y'umwimerere gakondo itabonona, bobo iki kibazo ntaco bigeze bagira. Twebwe impamvu tugifise ni kubera yuko uyu munsi turiko turakoresha uburyo bwa kizungu butwonona, na cane cane ubu buryo bwo gukoresha utugegene, bwo gukoresha utunyuzi n'ibindi. Ibindi ko ndavuga nta numwe mu baganga atabizi. Uzugende ubaze umuganga ati mbega ibi bintu ubu buryo dukoresha mu kwikingira cyangwa se mu gutandukanya imvyaro ntaco vyica, ntaco vyonona ku magara y'umuntu. Nka 99% muri bo bazokubwira yuko biteza iki ingaruka. Uce wibaza ni kubera iki tubikoresha kandi biduteza iki ingaruka. Ubwo rero abo bagore bonyene ubwaho buhamya ibindi ko ndavuga. Uratora umugore uri umusore, uri isugi, uri umusore utari bwigere usambana, ugatora umugore ufise inguvu ushobora kwabira umugore neza iminota yiwawe 40 canke se 30 canke se 20 bitewe kumbure n'ubukomezi kama usanganwe ufise. Mugabo umugore inyuma y'imyaka 4, inyuma y'imyaka 5 ugasanga ahubwo nubwo kurangura amabanga y'abubatsi iminota 15 nta nubwo gifise. Uca wibaza none biva kuki? Aho nawe ukugenda wibaza. Izi mpamvu nizo zibitera. Iki ni kimwe mu bibazo bihambaye cane uyu munsi abantu bafise gitera izi ngorane, gitera izi ngaruka. Siki gusa, hariho n'ibindi byinshi biriko biratuma uyu munsi abagabo babura inguvu zo kurangura amabanga yabubatsi. Navyo nyene aha kuri Sowa Story nzogira gute, nzoyibayagira ndabibereke. Wanashaka nce ndabereka nivyokorwa kugira ngo umuntu yirinde, wanashaka ndabereke n'uburyo bwiza umuntu ashobora gukora, ashobora gukoresha mu gutandukanya imvyaro, uburyo bwakoreshwa na basokuru baravyara kandi wanashaka bagatandukanya imvyaro mugabo badakoresheje ibinini n'ibindi utugegene, inshinge n'ibindi n'utunyuzi. Ivyo batabikoresheje mugabo bagatandukanya imvyaro. Uburyo buriho bwishi. Nuko gusa abantu kubera ko twasuzuguye umuco n'akaranga vya basokuru uyu munsi tudakeneye kubimenya. Ariyo mpamvu natwe dufise ingorane basogukuru batigeze bagira gute, batigeze bakora, batigeze bahura nazo, batigeze babona mu ngo zabo. Ntabwo abanyokuru bacu bigeze bashwana na basokuru ngo ntibabakwirije mu buriri ibintu nkene ivyo.
bwa uyu munsi twebwe ico kibazo turagifise ku rugero rukomeye, ku rugero runini ya cyane. Uyu munsi abantu benshi bahukana, kimwe mu bibazo biriko byatuma ingo zisambuka n'abagore kwidoga yuko badakwizwa n'abagabo. Uyu munsi ingane ziri mu ngo ku rugero rwa nka 80%, izo njyane nta kindi kintu zivako, n'abagore badakwizwa n'abagabo, n'abagore baja gusambana barondera ngo abitwa bapfubuzi kugira bapfubure kubera ko abagabo babo babapfubije batabakwirije. Mugabo urumva yuko nawe nyimbe ibi bintu bikora, urafise uruhara rudasanzwe kuko kuba umugabo wawe uriko uramukona, uriko uramwica, uriko uramutwara inguvu ukamwonona mu buryo ubu na buriya. Ndazi ngaha hariho umuntu aca yibaza ngo none ko hariho n'imisore nayo nyene idafise izo nguvu n'ubwo bushobozi. Iriho iyo misore. Kera imisore yarangura amabanga yabubatse aruko itoye abagore. Mugabo uyu munsi umusore yubaka ugwiwe amaze gusambana n'ubukobwa 30 bwiteje inshinge zo kugira ngo aho bakobwa ntibatware inda. Uyu munsi abakobwa basigaye biteza izo nshinge, ivyo binini, ubwo bugegene barabifise. Wanashaka ntavuze yuko abasore buno munsi basigaye babira, basigaye basambana n'abagore b'abantu. Muri abagore basambana nabo harimo abagore baba barishize mu ubwo bugegene, izo nshinge, ubwo utwo tunyuzi, bamiragura ivyo binini n'ibindi. Ubwo rero uyu musore urumva yuko uyu atoye umugore azosanganye n'ubundi atakigenda ciwe kubera yuko yamaze kwiyonona uhereye kuva kera. Ubwo rero ico ni kimwe mu bintu biriko biratuma iki kibazo kiba. Ubwo rero nzoba yagira ndabasobanurire ndababwire icokorwa kugira ngo iki kibazo gitoregwe umuti kubagifise, ndetse wanashaka ndababwire no kuba tarahurana n'iki kibazo ico bokora kugira ngo birinde. Wanashaka ndababwire n'ibindi bitandukanye n'ico, kubera ko ni vyinshi biriko biratuma iki kibazo kigira gute kihaba. Mugabo wumve yuko bumwe mu buryo bwo kwirinda nukureka gukoresha izi nzira.